Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'amahirwe akomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku mugambi w'Imana, ku nteguro y'Imana, gutyo tubone igihe turiko turabamwo mu mugambi w'Imana, tubibone biciye mu vyanditswe, turiko turaraba tubona ivy'Imana yasezeranye vyo muri iki gihe cya nyuma. Muri uyu mwanya icigwa cyacu ni igikorwa cya Kristo kuva mw'Itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Nico gituma ngomba gusoma muri Yohana mutagatifu ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku w'18, ahavuga hati: ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. We yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco. Uwo muco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ariko bavyawe nande? Bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri, abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ese Imana yohezagira ijambo ryayo mu bugingo bwacu, kandi hezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi iduhishurire ivyanditswe, ikingura imitima yacu, kugira ngo dutahure ijambo ryayo, dutahure ivyanditswe, gutyo twakira ijambo ryayo rihishuwe mu bugingo bwacu kuri uyu mugoroba. Mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Icigwa cyacu ni igikorwa cya Kristo kuva mw'Itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Muri iki gisomwa, muri iki cyanditswe dusomye, havuga yuko bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi ko jambo yahoranye n'Imana, kandi ko jambo yari Imana, kandi havuga yuko yaremye vyose. Vyose vyaremwe nawe, kandi nta na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga yuko we wenyene ari we yaremye ibiriho vyose. Ibivugwa mw'Itanguriro ikigabane ca mbere umurongo wa mbere, hati ubwa mbere na mbere Imana yaremye amajuru n'isi. Ivyo bishikirizwa muri iki canditswe kivuga yuko jambo ari we yaremye vyose, kandi nta na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga yuko ata wundi muntu n'umwe yaremye ibiriho vyose uretse jambo waharanye n'Imana, akaba yari Imana, ari we mu nyuma yihaye umubiri, akaba hagati mu biremwa abantu, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Jambo yigize umubiri, yihaye umubiri, Imana yambaye umubiri, marayika w'isezerano yambaye umubiri, hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi mu biwe mu ihanga ry'Abaheburayo niho yaje, ariko abiwe ntibamwakiriye. Rero turashobora kubona ingene ivyo vyagenze hariya mu kuza kwa mbere kwa Kristo, aho Yesu Kristo yaje, marayika w'isezerano
wabohoye ihanga ry'Abaheburayo, ari we Yesu Kristo nyene ubwiwe yari mu mubiri we wa teofaniya. Yaraje yigize umubiri, yambaye umubiri mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko ihanga ry'Abaheburayo ntibamwakiriye. Rero turashobora kubona ko uwo yaje mu ihanga ry'Abaheburayo ntiyari uwundi, yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Icyo nicyo gituma umuvugishwa Maraki mu kigabane cya 3 ariko aravugishwa ku bijyanye no kuza kwa Mesiya, avugishwa n'ibijyanye n'integuza ya Mesiya ari we yabaye Yohana umubatizi. Mu kigabane cya 3 umurongo wa mbere muri Maraki aravuga ati, umve ngira ntume integuza yanje indoraniriza inzira imbere yanje. Iyo ntumwa yabaye nde? Yohana umubatizi, ari we yaje ariko arategurira inzira umwami, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Ninde mwami ihanga ry'Abaheburayo barondera mu rusengero mu masengesho yabo? Barondera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, yiyeretse umuvugishwa Mose mu rubeya rw'umuriro. Marayika w'Uhoraho ari iyo Mana yo nyene ubwayo yaramubwiye ati, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabiyeretse mu buryo butandukanye no mu nkingi y'umuriro. Yariyeretse abavugishwa batandukanye, imeze nk'umuntu, nk'umumarayika, nk'umugabo wo mu bundi buringanire. Ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'amajuru n'isi. Ariyo yihaye umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi igitwikirizo cy'umubiri, uwo mubiri wamenyekanye ku izina rya Yesu, kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Rero turashobora kubona ingene igikorwa cya Kristo kuva mu itanguriro cyabonetse kigaragaye, kuko igikorwa cya Kristo kuva mu itanguriro ni igikorwa cya marayika w'Uhoraho, igikorwa cya marayika w'isezerano, aricyo gikorwa cy'Imana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Iri mu uwo mubiri yararemye ijuru n'isi, kandi byongeye yararemeye ikiremwa muntu, umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa 6 iwuremera Adamu, hanyuma imuzana mu buringanire bwo ku isi, imuremera umubiri wo mu mukungugu wo ku isi, ari wo mubiri ikiremwa muntu Adamu yabayemwo. Rero turashobora kubona ko iyi Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'amajuru n'isi, turabona ko ari umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Ni marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, wigize umuntu akaba hagati mu biremwa abantu mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Icyo nicyo gituma igihe Filipo yabwira Yesu ati, mwami twereke so bizoba bikwiye, Yesu yaramubwiye mu kigabane cya 14 muri Yohana mutagatifu, yaramubwiye ati, igihe cyose maranye namwe ga Filipo, nturakaruha umenya, ntuzi ko data ari muri jewe nanje nkaba muri we, canke ko ndi muri we nawe akaba muri jewe, kandi ntuzi yuko uwumbonye ababonye data. Ni gute ubaza uti twereke so? Muri Yesaya ikigabane c'7 umurongo wa 14 hariko haravuga ku kuza kwa Mesiya, haravuga hati, nicyo gitumye Uhoraho ubwiwe agira abihera ikimenyamenya, araba inkumi zosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Mbega Imanueli bisobanura iki? Emanueli bisobanura Imana iri kumwe natwe. Ni ukuvuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yigize umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, iriko iragendera ihanga ry'Abaheburayo, kandi mu yandi majambo yariko iragendera ubwoko bw'ibiremwa abantu. Nicyo gituma mu kigabane c'9 muri Yesaya kandi hatubwira ku bijyanye no kuza kwa Mesiya ku murongo wa 6 n'uw'indwi, haravuga hati, kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo niwo uzoshitsa ivyo. Rero turashobora kubona uwari kuza hagati mu ihanga ry'Abaheburayo yari Imana yonyene ubwayo, iri mu mubiri w'umuntu,
ije nk'umuvugishwa. Icyo nicyo gituma mu kigabane cya 52 muri Yesaya umurongo wa 6 havuga hati, nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje kuri uwo munsi, bazomenya ko ari jewe mvuga, mbere ni jewe nyene. Kandi ivyo bihwana no kuza kwa mbere hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo, aho Imana yari kuzoba ihari igaragariye mu mubiri w'umuntu. Kandi mu yandi majambo, izina rihoraho ry'Imana ryari kuzoba rigaragariye mw'uko kugaragara kw'Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu. Rero turashobora kubona igikorwa cy'Imana biciye mu isezerano rya kera, atari igikorwa cyo kuremwa kw'ijuru n'isi, ahubwo n'igikorwa Imana yakoranye n'ikiremwa muntu uhereye mu itanguriro. Mu isezerano rya kera ryose, aho Imana yagumye iriko irakorana n'ikiremwa muntu, yarahaye urusato Adamu na Eva kugira ngo bapfuke ubwambure bwabo. Kandi mu yandi majambo, igikoko cyategerejwe gupfa, kuko kugira ngo bakure urusato ku gikoko, igikoko cyategerezwa kubanza gupfa. Rero icyo gikoko gipfuye kigatanga urusato kikaruha Adamu na Eva, nacyo nyene gishushanya Kristo. Igikorwa cya Kristo afiriye ku musaraba i Karuvariyo cyarishushanije uhereye mu itanguriro. Mu isezerano rya kera ryose cyarishushanirije muri ya mashusho n'ingero mu bigereranyo. Vyongeye vyarahanuwe, biravugwa yuko uruvyaro rw'umugore rwari kuzokomeretsa inzoka ku mutwe. Inzoka nayo n'uruvyaro rwayo rwari gukomeretsa umwana w'umugore, ni ukuvuga uruvyaro rw'umugore hehe ku gitsintsiri. Rero turashobora kubona ko ibi uhereye mu itanguriro byari byaramaze kugenwa ko bizoba gutyo. Mu yandi majambo, igikorwa cya Kristo kuva mu itanguriro gushitsa mu vyahishuriwe Yohana cyagumye kiriko kiragaragara. Kandi igikorwa Kristo yari gukorera mu isezerano rishasha cyari cyaramaze gushushanyirizwa mu isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera rishushanya isezerano rishasha. Kandi icyo nicyo gituma mu isezerano rya kera hishushanyirije ukuza kwa mbere hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Muri Yosefu, mu bavugishwa vyarahishushanyirije, nko muri Yosefu ndetse no mu mwami Dawidi no mu mwami Salomo no mu bandi bavugishwa. Vyarishushanyirije no mu bimazi ihanga ry'Abaheburayo batanga kubw'icyaha cyangwa kugira ngo baronke amahoro. Ibyo bimazi byose vyashushanya Kristo mu kuza kwe kwa mbere, apfiriye ku musaraba i Karuvariyo, akatwoza icyaha cyose kandi akatunywanisha, akatwuzuza n'Imana. Kandi byongeye, n'urusengero Salomo yubatse hamwe n'ingoro nyene Mose yari yarubatse, izo ngoro zashushanya Kristo nk'ingoro muntu y'Imana, iy'Imana yari kugaragariramwo iriko irakora igikorwa cy'ubucunguzi. Kandi byongeye, izo ngoro zashushanya umubiri w'ibanga wa Kristo, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, iyo ngoro nshasha. Kuko kugeza ubu Imana ntigifise ingoro Mose yubatse canke ingoro Salomo yubatse, ariko Imana ubu ifise ingoro nshasha, iyo Yesu Kristo ariko arubaka, ariyo muri iki gihe cya nyuma izorangira, izokuzura. Ni ukuvuga ukubakwa kwayo kuzorangira. Iyo ngoro iriko irubakwa hakoreshejwe umuderi cyangwa igicapu cyakoreshejwe mu kubaka ingoro ya Salomo, n'igicapu cyakoreshejwe mu kubaka ingoro Mose yubatse, kuko icyo nicyo gishushanyo cyangwa umuderi w'ingoro iri mu ijuru. Kandi mu yandi majambo, ingoro cyangwa ihema Mose yubatse, iyo ngoro yashushanya cyangwa yari iserukiye ingoro yo mu ijuru. Kandi n'ingoro Salomo yubatse nayo yashushanya ingoro iri mu ijuru. Kandi mu yandi majambo,
izo ngoro kandi zashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ugushushanywa kw'ingoro iri mu ijuru ubu ntishushyanijwe n'ihema Mose yubatse cyangwa ingoro Salomo yubatse, ahubwo ingoro yo mu ijuru ishushanijwe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ariho hagumye hariko harahindukira ukuri mu mubiri w'umuntu, ingoro iri mu ijuru. Kugeza ubu iyo ngoro ntikiriko irashushanyirizwa mu bintu vyubatswe n'amabuye canke zahabu canke ifeza canke imbaho, ahubwo iyo ngoro iri mu ijuru ubu iriko ishushanyirizwa mu biremwa abantu. Ivyo Petero mutagatifu avuga ko turi amabuye mazima nk'uko Kristo nawe ari buye rikomeza imfuruka. Rero ini murabe ingene ingoro iri mu ijuru, ingeno iri kirahindukira ukuri kw'isi mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero mu gikorwa cyakorewe mu isezerano rya kera kigakorwa n'Imana biciye mu bavugishwa, hari ishushanirije ibyo yo yari gukorera mu isezerano rishasha. Rero ni murabe ingene Paulo mutagatifu mu ciwe yandikiye Abaheburayo mu kigabane cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 avuga ati, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abicabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma, ariko Kristo we ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwishimira ivyizigiro vyacu rwose. Rero murabona ingoro y'Imana mu ijuru aha ishushanijwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi mu iyo nzu niho havukira abana b'Imana iyo bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu we yera, gutyo bakaronka kuvuka ubugira kabiri, gutyo bavukiye mu nzu y'Imana ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, bavukiye mu bwami bw'Imana canke mu bwami bw'ijuru. Kandi n'amamiliyoni y'abantu abavukiye mu bwami bw'ijuru mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo bavutse biciye mu kuvuka ubugira kabiri, ibyo Kristo yabwiye Nikodemo mu kigabane cya 3 muri Yohana mutagatifu umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, aho yamubwiye ati n'ukuri ndakubwire, utavutse ubugira kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ngo ntashobora kubitahura. Nikodemo yiyumviriye ko kwari kuvuka ubugira kabiri avyawe na nyina wiwe. Yaramubaza ati, mbega ivyo bishoboka gute? Mbega umuntu amaze gukura gusaza yo kwinjira mu nda ya nyina akavuka? Mbega byari kugenda gute nimba nyina wa Nikodemo yari yarapfuye canke amaze kugera mu zabukuru cyane? Ariko Kristo yari aramubwira kuvuka ubugira kabiri gutandukanye no kuvuka gusanzwe, kwari kuvuka biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, akoze ibyaha by'uwo mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wiwe yera. Abigishwa ba Yesu Kristo mu ico gihe ntibari bwavuka ubugira kabiri, ariko bariko barakwirikira Yesu Kristo, kandi ku munsi wa Pentekote abantu 120 baravutse ubugira kabiri, kuko bararonse mpwemu wa Kristo. Bari abantu bari barizeye Kristo, barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Uko rero niko hatanguye ukubakwa kw'ishengero rya Yesu Kristo mu isezerano rishasha, mu gice gihwanye n'ikibanza cy'ahera cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi kuva ku munsi wa Pentekoti kugeza muri iki gihe hagumye hariko harubakwa ikibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, nk'uko kuva kuri Adamu gushika kuri Kristo hubatswe ikibanza cyo hanze cy'iyo ngoro, kandi kugeza n'ubu haracyariho ikibanza mu kibanza cyo hanze, haba ku nkumi z'ibijuju ndetse no ku Baheburayo abagiye kuza. Ariko igice cy'ikibanza cy'ahera ico ni icy'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakuva kuri Kristo kugeza ubu, no kuvuga kuva ku munsi wa Pentekote kugeza ubu hagumye hariko harubakwa mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ikibanza cy'ahera. Kuri uyu munsi w'iherezo naho turashobora gusubiza amaso inyuma tukabona igikorwa cya Kristo mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, aho yigaragaje biciye mu ntumwa yo muri buri gihe mu buryo bwa mpwemu yera, kandi yarahamagaye aregeranya abaconjwe bo muri buri gihe abashira mu gihe kigezweho mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu kibanza cy'ahera cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi harabayeho ikibanza cyakirishikirijwemo buri imwe mw'izo ntambuko z'ishengero rya Yesu Kristo, intambuko zishushanirijwe ngaha muri iki gicapu. Aka gace gatoya gahwanye n'igihe cy'abigishwa, ariko iki gice cyo ngaha nacyo gihwanye n'igihe cyo kuva kuri Paulo mutagatifu, Irene, Marte Colomba, Wesley na Revera William Branham.
kugeza ngaha. Hanyuma naho igice cy'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka gihwanye n'iki gihe twebwe turiko turabamwo, aho Kristo arungika umumarayika ntumwa wiwe, jewe Yesu ntume umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Arungika umumarayika ntumwa wiwe mu kibanza ca Amerika Latine na Karayibe kugira ngo amenyeshe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ishengero rya Yesu Kristo, arimenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, abahishurira aya mabanga yose ahwanye n'iki gihe cya nyuma, kandi abereka igikorwa cya Kristo gihwanye n'iki gihe cy'iherezo, nk'uko biri mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, nk'uko biri mu guhishurwa kuri mu vyahishuriwe Yohana, kandi nk'uko biri mu buvugishwa bwose bwo mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha, kugira ngo twese dushobore kubona igikorwa cy'Imana gihwanye n'iki gihe cya nyuma, kandi dushobore kuba mu ico gikorwa cy'Imana gihwanye n'iki gihe cya nyuma, tube nk'abagize uwo mubiri w'ibanga w'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Iyi niyo ntambuko y'ubwiza gusumba izindi ntambuko zose, kuko ni intambuko ihwana n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi iyo ntambuko ishikizwa muri Amerika Latine na Karayibe, mu banyamerika Latine na Karayibe aribo bahamagagwa bakegeranywa bagashigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, arico gihe cy'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Kristo. Nk'uko ikibanza cyahera cyane c'ingoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo, ico kibanza cyari kiri burengerazuba. Ubu naho ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Kristo kiri burengerazuba, ariho muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi iyo ngoro iriko irubakishwa amabuye mazima, no kuvuga iriko yubakishwa ibiremwa abantu. Rero ku munsi w'iherezo nihuzura ukubakwa kw'ikibanza cyahera cyane cyubakishijwe ibiremwa abantu, hakinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe bo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu mubiri w'ibanga wa Kristo, hazoba harangiye ukubakwa kw'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Kristo, kandi mu yandi majambo hazoba harangiye ukubakwa kw'iyo ngoro yose yo mu buryo bw'imwemu ya Yesu Kristo. Kandi igihe Mose yarangiza ukubaka ingoro n'igihe Salomo yarangiza ukubaka ingoro, niyihe ntambuko yaciye ikurikira kuyegurira Imana, kandi Imana yarinjiye mu iyo ngoro ija mu kibanza cyahera cyane, iba ku isanduku y'isezerano ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Kandi muri iki gihe cya nyuma nihamara gusozerwa ukubakwa kw'iyo ngoro, ingoro yose izoba imaze kubakwa kandi izokwegurirwa Imana. Kristo iyo ngoro azoyegurira Imana kugira ngo Imana yibemo muri mwemu yera, kugira ngo Imana muri mwemu yera ihabe mu mwuzuro wayo wose. Kandi bazoca bazuka bapfiriye muri Kristo mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. Kandi Imana rero mu mwuzuro wayo wose izoba muri umwe wese wo mu batoranijwe b'Imana. Gutyo rero ingoro y'Imana izohabwa ubwiza muri iki gihe cya nyuma. Ingoro y'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, izohabwa ubwiza kuko Imana izokubahiriza inzu ibamwo, nk'uko tubibwirwa muri Yesaya. Yo Imana iratubwira ku bijanye n'ibi izokora ku munsi w'iherezo. Mu kigabane cya 60 umurongo w'indwi muri Yesaya iravuga iti, nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro. Rero inzu y'icubahiro cyayo ni ishengero ryayo, na cyane cyane ikibanza cyahera cyane cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko nihe hari ubwiza bw'Imana mu ngoro Mose yubatse, bwari mu kibanza cyahera cyane ku isanduku y'isezerano. Nihe hari ubwiza bw'Imana mu ngoro Salomo yubatse, mu kibanza cyahera cyane ku isanduku y'isezerano, hagati y'abakerubi babiri ba zahabu no hagati y'abakerubi b'urubaho rw'umwelayo abo Salomo yabaje abashyira mu kibanza cyahera cyane. No hagati y'abo bakerubi ba zahabu yahashize isanduku y'isezerano, kandi ubwiza bw'Imana bwari ku isanduku y'isezerano hagati y'abakerubi babiri, baba aba zahabu canke ab'imbaho batwikirijwe zahabu, abari bari ku mutemere wo guhongererako. Kandi ubu bumenyi nibwo buzokuzura mu isi mu nganji y'imyaka igihumbi y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, arivyo bihwana n'ikimpumbi c'indwi n'ikiringo kinini kigira indwi. Ikiringo c'indwi arico kiringo c'ubwami, n'ikimpumbi c'indwi arico imbere y'Imana ari umunsi w'iherezo, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Ni kuvuga yuko imyaka igihumbi kuri twebwe ni umunsi umwe gusa imbere y'Imana, kandi iminsi y'iherezo imbere y'Imana kubiramwo abantu n'ibihumbi bitatu vy'iherezo, arivyo ikimpumbi cya gatanu, icya gatandatu hamwe n'ikimpumbi kigira indwi. Kristo ari ku isi
amaze gukwiza imyaka hagati y'ine na ndwi y'amavuka niho hatanguye ikimpumbi cya gatanu, kandi mu yandi majambo aho hatanguye iminsi y'iherezo. Iminsi y'iherezo yatanguye guhera mu minsi ya Yesu Kristo. Nicyo gituma Petero na Paulo batubwira ku minsi y'iherezo hariya mu minsi ya Yesu Kristo. Nk'akarorero, Paulo mutagatifu arandikira abaheburayo mu kigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, avuga ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi. Avuga yuko Imana yavuze biciye muri Yesu Kristo, biciye mu mwana wayo, biciye mu mwana w'Imana, byari mu minsi y'iherezo. Kuko Paulo mutagatifu na Petero iyo minsi barayerekanye ko yari minsi y'iherezo, kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Kandi iyi minsi y'iherezo ni ikimpumbi cya gatanu, cya gatandatu hamwe n'ikindwi. Kandi igihe Kristo yari karavuga ubutumwa ku isi, hari hamaze gutangura ikimpumbi cya gatanu. Kandi mu yandi majambo hari hamaze gutangura iminsi y'iherezo. Kandi muri iyo minsi y'iherezo, uwa nyuma wo mu minsi y'iherezo ni ikimpumbi kigira indwi, aho Kristo yavuze, ariko aravuga ku bamwizera bari kuzopfa mu buryo bufadika. We yaravuze ati nanje nzobazura ryari ku munsi w'iherezo. Biri muri Yohana ikigabane cya gatandatu umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Rero nimuraba umugisha ukomeye cyane uhari ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi cy'indwi ahuguruka ikiringo gishasha, ikiringo cy'ubwami. Kandi aho niho bahamagarirwa bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, abatoranijwe b'Imana bose, kugira ngo hubakwe igice girakamaro cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, igice cy'ikibanza cyahera cyane cyubakishijwe ibiremwa abantu. Kandi nihuzura uko kubakwa, Kristo azova mu kibanza cyo kuvugira abantu mu ijuru, yisubiza ivyiwe, yisubiza ivyo byose yacunguje amaraso yiwe. No kuvuga yisubiza abantu bose yacunguje amaraso yiwe. Abagiye, abapfuye mu buryo bufadika bazoca bazukira mu mibiri horaho, natwe bakiriho turi bazima tuzohindurwa. Kandi ivyo bibera mu gikorwa cya Kristo gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Dutegerezwa gutahura ivyabaye igikorwa cya Kristo mu isezerano rya kera kuva mu Itanguriro kugeza muri Maraki ikigabane cya 4. Kandi vyongeye dutegerezwa no gutahura ivyabaye igikorwa cya Kristo uhereye mu kuza kwiwe kwa mbere kugeza muri iki gihe cya nyuma, mu ntambuko zitandukanye zo mu isezerano rishasha, aho hagati mu ishengero ryiwe Kristo yagumye ariko arakora igikorwa ciwe gihwanye na buri gihe. Kandi yagumye ariko aragaragarira muri buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe cyangwa buri ntambuko y'ishengero ryiwe. Kandi biciye muri buri ntumwa yagumye ariko aravuga, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bo muri buri gihe, muri buri ntambuko, muri iyi myaka 2000 imaze guhera. Rero ubonaho kuri uyu munsi w'iherezo hakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buca hirya no hino yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Arahamagara akegeranya abatoranijwe biwe bose muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'iyongoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ariryo shengero ryiwe. Rero turabonye aho turi, aho tugeze mu gikorwa cya Kristo, nk'uko biri mu butumwa bwiza kandi nk'uko biri mu vyete vy'intumwa Petero na Paulo, nk'uko kandi biri no mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Turabonye yuko kugira ngo dushobore gutahura n'ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 haravuga hati, arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Yatumye nde? Yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba, arivyo bidashobora gutahurwa
naho vyanditswe muri Bibiliya haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha, ariko ntawe ushobora kubitahura kuko ntibishobora kugurugwa uretse gusa umumarayika w'umwami Yesu Kristo avyuguruye akabihishurira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Icyo nico gituma Yesu Kristo nk'uko yarungitse abamarayika ntumwa mu ntambuko zitandukanye cyangwa ibihe bitandukanye by'ishengero ryiwe, muri iki gihe cya nyuma arungika ku ishengero ryiwe umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo arimenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba nk'uko biri mu buvugishwa bwa Bibiliya mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Icyo nico gituma kandi mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 yongera agashimangira abisubiramo ko arungika umumarayika wiwe igihe agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Arungika umumarayika ntumwa wiwe ku mashengero yose no kubiremwa abantu bose kugira ngo abashingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Nuko gutyo twese turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. We yaravuze ati, ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzugaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe nyene haba ariho muba. We aza ku ishengero ryiwe kugira ngo ishengero ryiwe rijane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, kuko we aza kugira ngo yunge ubumwe n'ishengero ryiwe mu rugo rwejejwe, ariko kunga ubumwe kwa Kristo yunga ubumwe n'ishengero ryiwe nk'uko vyerekaniwe mu mugani w'inkumi 10. Harerekanywe iyi ntambuko aho umukwe yaje, abari biteguye, inkumi z'ubwenge zinjiranye nawe mu bukwe, urugi ruca rurugagwa. Hanyuma haciye hashika inkumi z'ibijuju, abatari bafise amavuta, abatari bafise mpwemu yera, abatari baravutse ubugira kabiri, kuko abari bafise amavuta n'abantu bizigiye Kristo nk'umukiza wacu boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu we yera, kuko amavuta ashushanya mpwemu yera. Kandi mu yandi majambo abo baravutse ubugira kabiri, kandi mu yandi majambo abo bari mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Abo ni ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryubakana na Yesu Kristo umwana w'Imana mu kuza kwiwe. Hanyuma bazoja mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Ariko inkumi z'ibijuju ntizari zifise amavuta, no kuvuga ntibari bararonse mpwemu yera, kandi mu yandi majambo ntibari baravutse ubugira kabiri, kandi mu yandi majambo ntibashoboye kwinjira mu bukwe ngo binjirane na Kristo, ntibamwakiriye. Kandi igihe bari babimenye, aho igihe cyari cyamaze kurengana cyane kandi urugi rwari rwamaze kugagwa, nuko rero bategerezwe gusigara kugira ngo bace mu kababaro gakomeye, aho bazotanga ubuzima bwabo ku bwa Kristo, bazokwicwa nk'abamaratiri, bazopfa mu kababaro gakomeye, ariko mu nyuma bazozuka inyuma y'inganji y'imyaka 1000, kuko ntibashobora kuja mu nganji y'imyaka 1000 kuko batari biteguye. Rero turashobora kubona igikorwa cya Kristo kuva mu Itanguriro gushitsa mu vyahishuriwe Yohana, kandi cy'ingirakamaro cyane ni ukubona igikorwa cya Kristo, ikiyongera ku kubona igikorwa cya Kristo mu kuza kwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana akora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo twebwe dushobore kuronka agakiza, twoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonke mpwemu wiwe yera. Ikiyongera kuri ivyo muri iki gihe cya nyuma, dukenera kubona igikorwa cya Kristo gihwanye n'umunsi w'iherezo, aho we aza nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'ubami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kugira ngo yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, azura abapfiriye muri Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, ahindure na buri watoranijwe w'Imana muzima wo muri iki gihe cy'iherezo, atujane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, no kuvuga mu mazimano azobera mu ijuru mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Kandi ibyo byose bibera mu gikorwa cya Kristo gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Turabonye igikorwa cya Kristo kuva mu Itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Rero mu gikorwa cya kugira ngo igikorwa cya Kristo gikorwe mu iki gihe cya nyuma, Yesu aravuga ati,
jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kandi biciye muri uyo mumarayika ntumwa ari we muvugishwa w'ikiringo kinini c'ubwami n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, Yesu Kristo azoba ariko arigaragaza mu buryo bwa mpwemu yera, kandi azoba ariko aratuvugisha rimwe na rimwe gushika ku bugingo bwacu, rimwe na rimwe gushika ku mitima yacu, atubwira ibi bintu vyose. We azoba ariko arabivuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, abitubwira twebwe twese, kuko umumarayika ntumwa wiwe ntazovuga ivyo yigeneye, ahubwo azovuga ivyo vyose Yesu Kristo asize mu mutima wiwe no mu kanwa kiwe, kugira ngo abibwire ishengero ryiwe. Gutyo rero amenyesha ishengero ryiwe ibi bintu vyose vyasezeranywe mu ijambo ry'ubuvugishwa ko bibera mw'iki gihe cya nyuma, kandi yerekane n'ivyo vyose vyamaze kuba, kandi yerekane ugushitswa kwa kimwe kimwe muri ivyo, kandi uko hagenda harashitswa amasezerano y'Imana, uyu mumarayika ntumwa azoba ariko aramenyekanisha ugushitswa kw'ayo masezerano, kandi vyongeye azoba ariko aranatumenyesha n'ibisigaye gushitswa, kandi azoba ariko aratwereka ingene hazoshitswa ayo masezerano yose. Gutyo rero tuzoba turiko turategurwa twese kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe, nukuvuga tunyakugwe, tujanwe mw'ijuru, tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Niyo twamara guhindurwa tukaronka umubiri mushasha, aho rero tuzoheza tubone umukundo wacu mwami Yesu Kristo ari mu mubiri we wahawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. Ariko mu gihe ivyo bitarashika, twagumye turiko turabona Yesu Kristo uva mu gihe uja mu kindi agaragaye biciye muri buri mumarayika ntumwa, no mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka naho agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Ibi bintu bihishurirwa ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma mu ntambuko ihwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariyo ntambuko ishirizwa muri Amerika Latine na Karayibe muri iki gihe cya nyuma. Nuko gutyo turashobora kubona ko twagenewe umugisha ukomeye cyane mu migisha yose Imana yasutse ku ishengero ryayo uva mu gihe uja mu kindi. Twagenewe umugisha wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi uyu mugisha ushikizwa muri Amerika Latine na Karayibe, aho yo irungika umumarayika ntumwa wayo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba, kandi yakoresheje ubwo butumwa aribwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba. Bahamagagwe begeranywa batunzwe n'Imana bose, abafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Hakoresheje ubwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, uko niko bahamagagwa bakegeranywa batunzwe n'Imana bose, abo bose bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Kandi ibyo byose ni mu gikorwa cya Kristo gihwanye n'iki gihe cya nyuma, nk'uko twabonye igikorwa cya Kristo gihwanye n'ibihe bitandukanye n'ibiringo bitandukanye kuva mu Itanguriro gushitsa mu vyahishuriwe Yohana. Kandi mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana turashobora kubona igikorwa cya Kristo mu ntambuko ndwi canke ibihindwi vy'ishengero ry'abanyamahanga. Vya bihendwi vyashushanywa mu mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya, ariyo Pawulo yarungitswemwo, kuko Pawulo yabaye uwatanguje ayo mashengero hariya muri Aziya ntoya, ndetse yaratanguje n'ayandi mashengero, ariko amashengero yari afise ibiyaranga vyari kuzogaragarira mu ishengero rya Yesu Kristo. Yabaye ayo mashengero ndwi, kandi ico nico gituma yacaguwe n'Imana kugira ngo ashushanye intambuko ndwi izo ishengero rya Yesu Kristo ryari kuzocamwo mu kubakwa kw'ikibanza c'ahera c'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Hanyuma naho twari gushika mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka muri Amerika Latine na Karayibe. Rero ubu tugeze mu gice ngirakamaro cyane cy'igikorwa cya Kristo, aricyo gikorwa cyavugishijwe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Twarashitse mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, twarashitse mu kiringo c'ubwami, aricyo kiriko kirasobekerana kibisikanya n'ikiringo c'ubuntu, kandi twarashitse mu gihe aho ivyo Yesu Kristo yavuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Twarashitse aho biriko birashikirizwa. Twarashitse mu gihe cy'igikorwa cya Kristo cyo ku munsi w'iherezo.
mu rugendo rw'igikorwa cya Kristo kuva mu itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Nimurabe ingene igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kirangira nk'uko gitangura Yesu arungitse mu marayika wiwe. Ivyo biri mu kigabane cya mbere. Ikigabane cya mbere gitangura Yesu arungitse mu marayika wiwe amurungikanye uguhishura kwa Yesu Kristo. Haravuga hati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nimurabe ingene igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana gitangura mu kigabane cya mbere umurongo wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri canke ku wa gatatu. Haravuga hati yashingiye intahe ibyo yabonye vyose, niryo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa uwusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. N'abanyamahirwe abumva n'abasoma amajambo yavugishijwe n'Imana muri iki gitabo. Kandi amajambo y'ubuvugishwa bwo muri iki gitabo ninda yazana no mu marayika w'umwami Yesu Kristo arungitswe nande? Arungitswe n'umwami Yesu Kristo. Kuko uyu ni umuvugishwa w'ikiringo kinini, ari we azazanye ya majambo y'ubuvugishwa, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi Yohana intumwa yabimumenyesheje mu buryo bw'ibigereranyo bw'ibishushanyo, ariko ibi bishushanyo ibimenyetso birafite insiguro yavyo. Kandi mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Nimurabe ikigabane cya mbere gitangurana na Yesu arungitse mu marayika wiwe. N'ikigabane cya 22 mu vyahishuriwe Yohana arico kigabane cya nyuma kirangira. Murabona igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kirangizwa n'ikigabane cya 22 Yesu arungitse mu marayika wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose mu mashengero. Kuko uyu ni umumarayika ntumwa wahishuriye Yohana igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Uyu ni umuvugishwa w'ikiringo kinini, umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, azazanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi ni intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo amukoreshe muri iki gihe cya nyuma, amukoreshe mu gikorwa ciwe gihwanye n'umunsi w'iherezo. Nk'uko mu gikorwa cya Kristo cyo mu bindi bihe n'ibindi biringo, nk'uko Kristo naho nyene yakoresheje abavugishwa. Kuko uhoraho umwami ntaco azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha. Amosi mu kigabane cya 3 umurongo w'indwi. No mu gusubira mu vyagezwe ikigabane c'18 umuvugishwa n'Imana Mose aratubwira, dutanguriye ku murongo wa 15, ariko aratubwira ku bijyanye n'uyu muvugishwa. Aravuga ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azabe ari we mwumvira. None ni kubera iki Mose avuga atazaba ari we mwumvira? Kuko we azana amajambo y'Imana. Aravuga ati ku murongo w'18 muri iki kigabane nyene c'18 kugeza ku w'19 aravuga ati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwanyu ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Nihe Imana ishira amajambo yayo mu kanwa k'umuvugishwa yo irungika. Muri buri muvugishwa Imana yarungitse harashikirijwe mu buryo bw'igice ubu buvugishwa. Muri Yesu naho vyashikijwe mu mwuzuro wose, kandi vyarashikijwe no mu buryo bw'igice mu bamarayika ntumwandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi birashitswa no ku munsi w'iherezo mu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, ari we muvugishwa n'Imana wa nyuma, uwo Kristo arungika ku ishengero ryiwe. Kuko uwo n'umuvugishwa n'Imana wa nyuma mu bandi bavugishwa bose b'ibiringo binini, kandi vyongeye ni intumwa ya nyuma iyo we arungika ku ishengero ryiwe. Ico nico gituma ijambo rya Kristo ryo ku munsi w'iherezo rizoba ririhe? Rizoba riri mu kanwa k'uwo mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo. Nico gituma avuga ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero.
kuko muri uyo niho Kristo ashyira ijambo ry'iwe kugira ngo amenyekanishe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba, kuko ashyira mu mutima no mu kanwa k'uyo mumarayika ntumwa ijambo ry'iwe kugira ngo ahishure ibi bintu byose bitegerezwa kuba. Nzoshyira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Mbega azovuga iki? Ibyo byose Imana imutegetse kubwira abantu bayo. Ati kandi utazokumvira amajambo yanje, uwo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Ni ukuvuga yuko azotegezwa kubibazwa n'Imana uwo wese atumviriza ijwi ry'Imana riba riri mu muvugishwa Imana irungitse, aho Imana ishyira ijambo ryayo. Umuntu atumviriza uwarungitswe n'Imana, watumwe n'Imana, uwo aba yanse kumviriza Imana, kuko Imana ijwi ryayo cyangwa ijambo ryayo irishyira mu kanwa k'uwo muvugishwa. Rero uwakira umuntu avugishwa n'Imana, kuko ari uwuvugishwa n'Imana, azoronka impera nk'iy'uwuvugishwa n'Imana, aronka inyungu zose ziba zatumye Imana irungika uwo muvugishwa. Ariko utamwakira azotegerezwa kubibazwa n'Imana. Imana nihagera kubimubaza. Twarashyitse mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose, aho turiko turabona igikorwa cya Kristo gihwanye n'umunsi w'iherezo, nk'uko twanabonye biciye muri kahise ka Bibiliya, igikorwa cya Kristo cyo kuva mu itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Rero ubu hageze ko tubona igikorwa cya Kristo cyavugishijwe mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana no mu butumwa bwiza ndetse no mu vyete vy'abigishwa vy'intumwa. Kandi icyo gikorwa kibera mu gihe cy'ubugiye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, aho we arungika umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi aramukoresha kugira ngo akore biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, akore igikorwa cya Yesu Kristo gihwanye n'umunsi w'iherezo, aho ahamagara akegeranya abatunzwe biwe, kandi aradutegura kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo tujyane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba nari kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'igikorwa cya Kristo kuva mu itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. None barihe abantu muri iki gihe cya nyuma bari kuzoba bariko barabona igikorwa cya Kristo gihwanye n'uyu munsi w'iherezo, abari kuzoba bariko barumva ijwi ryiwe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe? Turi ngaha mu gisagara cya Victoria, umugwi umwe, no mu bindi bibanza bitandukanye mu bisagara bitandukanye vya Repubulika ya Mexique. Hariyo abandi bantu, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abo muri iki gihe cya nyuma bari kuzoba bariko barabona kandi bumva igikorwa cya Kristo gihwanye n'uyu munsi w'iherezo. No mu bindi bihugu bitandukanye vya Amerika Latine na Caraïbe, hariyo abantu amajana canke ibihumbi bariko barabona kandi bumva bakira inyungu z'igikorwa cya Kristo gihwanye n'uyu munsi w'iherezo. Iki ni igikorwa twebwe dutegerezwa kubona kandi tugategerezwa kugitahura, tukaba mw'ico gikorwa muri iki gihe cya nyuma kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru muri iki gihe cya nyuma, kuko mu gikorwa cya Kristo gihwanye n'iki gihe niho we asuka imigisha yiwe, kandi azoduhindura twebwe abapfiriye muri Kristo, nabo azobazura bari mu mibiri ihoraho, kandi azotujyana mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru mu mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wose wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje mu gikorwa kigezweho cya Kristo gihwanye n'uyu munsi w'iherezo. Kandi vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, vuba abapfiriye muri Kristo bazuke, natwe bakiriho turi bazima duhindurwe tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndabashimiye cyane kuba mwantiza amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha. Reka bundi bushasha dusigarane na Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice
muri uyu mwanya mwese mugira ijoro ryiza. Hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine.